musozi witwa Inanzekwe. Ni umusozi munini cyane. Ni umusozi ugabura intara ya Bururi n'intara ya Makamba. Kuri uyu musozi rero hasanzwe hashinzwe na antene ya RTNB. Mu myaka yahera hatarafatwa ingingo zikomeye, uyu musozi niwo twaragirako inka. Ariko ndagerageza kwibuka utuntu twa kera, nsanga vyari biryoshe. Kera ndibuka yuko nk'imihana 6 canke 7 wasanga turagirira inka hamwe, hanyuma tukaza turatana imbo. Urugo rumwe nuko rukaragira 3 mu ndwi, hanyuma hagaca haramukirwa abandi, nukuvuga ngo bakagenda baratanya imbo. Ari buramukiwe izo nka zose ni wacu ziragira mu minsi 3. Umusozi rero warafasha abantu batari bake, kuko twagira ibintu vyo kwahura inka. Nugutwara inka ahantu ukazitwara mu gitondo canke ukazitwara mu wundi mwanya, wewe ugaca uzireka zikagenda zikirishiriza, nukuvuga ngo utaziragiye, wewe ugasubira kuziraba uzicura. Aha rero dufata akarorero, ari nka twebwe turamukiwe kuragira inka, wararubwiye abantu utejo nzorongora, voilà, bakamenya yuko zizoduga Inanzekwe kurishayo. Bukeye mu gatondo uturukije nabo bagaca bazizana, canke naho batazizanye hakiri kare ugaca ubahamagara bakazizana. Noneho barara bamenye yuko buca ziduga Inanzekwe. Bazikuzaniye rero wacu zitwara, ukazirenza amabuye, hanyuma ugaca wisubirira inyuma. Nukuvuga ngo aho wabugomba uje nko kwishure, ugaca ugenda kwishure ukiga, ku mugoroba ukaja gucura. Nukuvuga ngo aho izo nka zaba ziri hagati ya 80 n'ijana. Murumva yuko zaba ari izingo nyinshi. Hari akantu rero nibutse karantangaza gose cyane. Voilà, wewe waraturutse izo nka, hanyuma ukazirenza amabuye. Inka zishika 80 zishika 100. Voilà, ugaca wisubirira muhira ukaja kwishura. Za nka zigaca zigenda zikarisha. Nababwiye ntaho hari kera zitarahona, ubuhoho murazi ko zagize ibibazo vyinshi. Zaba ziri hagati ya 80 n'ijana. Zikagenda zikarisha, zihaze zikanama. Voilà, zikamenya yuko zitegerezwa kunywa amazi. Ugiye gucura ku mugoroba ugasanga za nka ziracari kumwe, ntizigeze zisigana. Uviye rero kubera iki zinka twazirongora, naho zaba ari nyinshi, zikagenda kandi zavuye mu mihana itandukanye, zikarisha umugenda, zikarishiriza hamwe, mugabo ugiye kuzicura ugasanga ziracari hamwe. Voilà, aho nahashize akabaza. Kubera iki? Yandi majambo, izi nka zari zifise ubumwe budasanzwe, zari yumvanamwo. Voilà, naho hagwa imvura imeze gute zaba ziri kumwe. Uyu mutumba imvura iguye, igipfungu umengo niho gikoregwa. Naho hazi igipfungu kimeze gute, hamwe udashobora kubona umuntu ari imbere yawe. Voilà, izo nka wasanga ziri kumwe. Mu mvura, mu gipfungu, mu miravyo, mu nkuba, wasanga izo nka ziri kumwe. Ibi bintu navyiyumviriye ko birantangaza gose. Inka zari zifise ubumwe bungana uko kose, byarashika zigahura n'izindi nka, bishitse
iyiri muri izo z'iwacu ikagwana n'ivuye mu izo zindi, zaca zitabara zikagenda zikayirukako, ikiruka mpaka ishitse muzo yavuyemo. Myandi majambo zagwaniriza hamwe umwansi ziteye. Ibi bintu nasubiye kuvyiyumvira ko biransiga. Ubwatsi bubaho bukena zaba ziri kumwe, imvura igwa canke hakizuba zaba ziri kumwe, havuga imituragaro canke hakaba igipfungu zaba ziri kumwe. Ibi bintu mwebwe muvyumva gute abantu b'Imana? Aha rero niho naca niyumvira nti ni gute inka zogira ubwenge bwo kugira ubumwe nk'ubwo, zigahagararana mu gihe ibihe bigoye, zigahagararana mu bihe bibi no mu bihe vyiza, zikaguma ziri kumwe ntizitane. Mugabo twebwe abarundi bikatunanira kugira ubumwe. Ubumwe turirimba jewe novuga nti n'uburyarya, kuko abarundi nta bumwe dufise. Mu Burundi nta bumwe buriho, tube tureka guhenda abantu, duva kuririmba ubumwe mugabo ubwo bumwe nta buriho. Kubera iki none ata bumwe tugira? Voilà. Ni igiki kitubuza kugira ubwo bumwe? Voilà. Ikintu gikunda gutuma ubumwe busambuka cyangwa ubumwe butabaho ni ukwikunda kurengeje, ni ukwigungirako. Voilà. Ivyo wari gusabikanya n'abandi ukavyiherezamwo wenyene, aho niho haba inkomoko y'imishamirano yose. Iri jambo ry'ubumwe rirahambaye cyane, rirakomeye, rinyegeje ibintu vyinshi muri ryo, ritekeye ibintu vyinshi. Ivyo rero nivyo tugomba turabire hamwe no munsi, twiyibutse, mbere twigishanye, dusubire dukarishanye. Mu bumwe harimwo ubuntu, mu bumwe harimwo ubutungane, mu bumwe harimwo ico twokwita conscience canke umutima runtu, harimwo impuhwe, harimwo imbabazi canke ikigongwe, ukwihanganirana. Ayo niyo majambo tugomba dusubire twibukanye, kuko ibi vyose mvuze bimaze kubura nta bumwe buba bukihaba. Reka duhere kwijambo ubuntu. Mbega ubumwe butagira ubuntu burabaho? Mu Kinyarwanda bagita ubumuntu. Voilà. Ijambo ubuntu n'ubumuntu nico kimwe mwizo ndimi zibiri. Iri jambo ubuntu ryarakoreshejwe cyane na ba Mandela mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Murabona iyi sanamu aba bana bashize hamwe, hagati yabo hari akantu bagomba basangire. Voilà. Murabona yuko bari hamwe, iki ni kimenyetso ca bwa bumwe. Voilà. Reka rero twumve ico iri jambo ubuntu gisigura. Ngo umushakashatsi umwe wo bita umu-anthropologiste n'umuntu agira ubushakashatsi mu kumenya imibereho y'abantu. Ngo yaragiye aha agakino abana, ashira agaseke karimwo imbombo musi y'igiti, aca babwira ati nimwiruke. Utangura gushikira kaya gaseke karimwo zirya mbombo aca zirya zose. Ngo abana baca biruka bafatanya amaboko, bashikiriye za mbombo kagaseke baca barakazana bagashira hagati yabo, izo mbombo barazigabura bose. Arababaza ati kubera iki murantangaje? Kubera iki mutagombye yuko izi mbombo ziribwa n'umwana umwe? Nukuvuga umwana yatanguye gushika, ko ari we nari nazemereye ko ari washazitwara. Baca bamwishura bati twebwe tugengwa n'ubuntu, ubuntu nibwo twigishijwe. Umwe muri twebwe ntashobora kunezerwa abandi batanezerewe.
umuntu rero yiyumvira ku bandi, umuntu ababara abandi bababaye, umuntu agomba yuko anezerewe abandi banezerwa, umuntu agirira impuhwe abandi, umuntu abona abandi bibagoye bamerewe nabi akumva ababaye ku mutima. Voilà, uwo n'umuntu afise ubuntu. Ubuntu mu yandi majambo bisigura ngo jewe ndiho kubera muriho, sinoshobora kubaho mwebwe mutariho. Voilà, ubuntu. Ibi murumva ko bikwegana na kwa kutigungira ko ivyo biraheza bigakwegana na bwa butungane, kuko umuntu yigungira ko ibintu vyose ntabatunganye. Muri make umuntu arenganya abandi na duke bari bafise akadutwara akatwiherereza. Murumva yuko ubwo atari ubutungane. Mu yandi majambo uwo muntu nta buntu aba afise, nta mpuhwe aba afise. Umunyabuntu, umuntu afise ubuntu muri we, agirira impuhwe abandi, akavuga ati no, abandi vraiment raba babayeho nabi, oya ifo yuko bava muri ubuzima bubi. Voilà, raba no, ibi bintu sinobikora, bababara nkanje. Umuntu w'ubuntu n'umuntu w'imbabazi. Voilà, umuntu w'ubuntu n'umuntu afise conscience, n'umuntu w'umutima. Voilà, reka nsigura icyo ari cyo conscience. Conscience ni agatima mana, n'agatima bwenge kari mu muntu. Ako gatima rero nagatuma umuntu akora iciza. Umuntu afise conscience, umuntu afise umutima, aka kantu usanga ari kanini muri we. No kuvuga ngo iciza cama ari kinini muri we. Ndabaha akarorero ka conscience. Umuntu afise conscience ntashobora kwica umuntu. Aragira ati oya, kwica umuntu n'amakosa ni bibi. Uri ku moto, umumotari mukaba mwavuganye uti ntwara mu Gatumba ndaguha 5,000. Mukagenda imoto igashika mukajaga igapfa. Voilà, umumotari akabiri icuye ariko arayikora, ukaja ngaho mugasubira mukagenda ipine rigatoboka, ukabona ibibazo agize n'umurengera, akagutwara agaca agushikana mu Gatumba. Voilà, aho kumuha vya 5,000 ugaca ugira uti basha, uyu mumotari nawe nyene vyamugoye kabisa, kuva mu gitondo turi kumwe, raba imoto yagiye irapfa, none ndamuhaye amahera vraiment. No, reka ndamuha 7,000, reka ndamuha 8,000. Voilà, nawe nyene vyamugoye. Wewe mwumvikanye 5,000 kandi wari kumuha 5,000, mugabo nta mahera yanda gusavye, wowe uciye wiyumvira kumuha 7,000 canke 8,000 kubera nawe nyene yagize ibibazo, wishize mu kibanza ciwe. Voilà, iyo rero ni conscience. Uwo ni wa mutima runtu ubuje muri wewe. Voilà, mugabo uvuze uti are je twavuganyayo nta bindi, ntuharure za ngorane zose yagize, nta mutima ubufise, uburi gipfa mutima, nta buntu ubufise, uburi gikoko, ubufise umutima w'ubukoko. Uragiye baraguhereye ngo wice umuntu, umurengeye kuramwica. Murumva yuko nta conscience ubufise, nta mutima ubufise, nta buntu ubufise, uburi gikoko, uburi gipfa mutima. Bibiliya umuntu nk'uyo imwita igipfu, igipfa mutima canke igipfapfa. Kubona abantu bariko bararenganywa wowe ukaryoherwa, kubona abantu bariko baramererwa nabi wowe ukaryoherwa, kubona abantu bari bashonje nawe ukanezerwa kubera wowe ufise ivyo urya nabo batavyo bafise, ukabona yuko kabisa babayeho nabi, mugabo wowe ukavuga ngo babayeho neza. Murumva yuko haba hari ikintu kibuze. Nta mutima runtu ubufise, nta mutima w'ikigongwe ubufise, nta mpuhwe ubufise. Ubu muntu muri wewe ntabwo ubufise. Raba rero iki kimenyetso c'ubumwe, iki cibutso c'ubumwe, murabona bafashe
ni imiganda, umuganda barawutekeza umugozi, bawubohesha umugozi. Voilà, bashavuga bati ubu n'ubumwe. Ubumwe, ubuntu, ayo majambo ntatandukana. Ubuntu. Reka iri jambo umuntu yitwa Desmond Tutu hariya muri Afrika y'Epfo asigura icarico ubuntu, atwibutse. Reka nababwira ikintu kimwe. Turafise ijambo hano muri Afrika rigoye kuvuga mu zindi ndimi, mu Congereza cyangwa mu Gifaransa. Jambo ni jambo dukoresha cyane ngaha muri Afrika, riragoye gushira mu zindi ndimi sino babesha. Iryo jambo ryitwa ubuntu. Reka ndarisubiremwo. Ubuntu nuko kuntu wumva uri umuntu muri wewe. Nukuvuga ngo kuba wenyene, kwibona wenyene ni gihushane c'ubuntu. Simba nkwije ubumuntu mu gihe niyumvira kuri jewe jenyene. Sinari kumenya ingene bavuga nk'abantu iyo ataba abantu. Sinari kumenya ingene biyumvira nk'abantu. Sinari kumenya ingene bagenda nk'abantu. Ivyo bintu navyigiye ku bandi bantu. Voilà. Rero ubuntu bisigura ngo ubuntu bwanje bubohanye n'ubw'abandi, bwubakiye ku bandi. Ndiho kubera namwe muriho. Nukuvuga ngo umuntu aba umuntu kubera agizwe n'abandi. Nico gituma dukeneraniye. Nico gituma tubwirizwa kubana amahoro. Tutari kumwe murumva yuko tudashobora kubaho neza. Ishari, umururazi, ubukoko, ugwanko, ivyo bituma bwa buntu butuvamwo, ntidusubire kubana amahoro. Namwebwe biramaze kubashikira, iyo wadodoretse n'umuntu, iyo mwashwanye, hari ikintu wumva kiri muri wewe kitagenda neza, ukumva amaraso muri wewe ntariko arazunguruka neza, ukumva ubuze amahoro, ukurekurira rero, ukugira ikigongwe. Nibisigura yuko ubugiriye neza uriya muntu, umugiriye impuhwe. Ahubwo iyo umubabariye wewe ni uba wigiriye neza. Kubabarira turetse n'ibindi byose ni byiza ku buzima bwawe, ku magara yawe. Voilà, nababwiye nti ubumwe bufise insiguro nini yagutse. Harimwo ubutungane, harimwo ubuntu, aryo gira ijambo Desmond Tutu yereko arasigura. Harimwo ubumuntu mu Kinyarwanda, harimwo ukugira umutima, voilà, la conscience. Harimwo kugira impuhwe, twabibonye. Bavuze ngo umurundi w'umutima rero dutahura iki? Umurundi w'umutima n'umuntu afise umutima w'impuhwe, n'umuntu afise umutima ukumva babaye abandi bariko barababara. Umurundi w'umutima n'uwo muntu afise umutima w'imbabazi, umutima w'ikigongwe. Umurundi w'umutima si umuntu avuga ngo jewe ngo kuvyo bangiriye nzopfa ntabababariye. Umurundi w'umutima n'umuntu ashigikira ubutungane, n'umuntu atitwengera abandi bariko bararenganywa. Umurundi w'umutima n'umuntu ababara abonye abandi bariko bararenganywa, akishira mu kibanza cabo, agahagararana n'ababandi bariko bararenganywa, akabarana n'abababaye, akanezeranwa n'abanezerewe. Umurundi w'umutima n'uwo muntu afise umutima runtu, n'uwo muntu afise ubuntu muri we, n'uwo muntu asonera abandi. Umurundi w'umutima ntanezerwa ariko arabaho wenyene, abandi batarimwo, abandi bamerewe nabi. Umurundi w'umutima agwanira ubumwe,
agwana kugira ngo abantu baje hamwe babe mu mahoro. Nayo igipfapfa, igipfamutima, nayo igipfu kivuga amajambo y'uburyarya, amajambo y'ibinyoma, amajambo atuntuza abandi, amajambo adafasha abandi, amajambo atubaka abandi, amajambo ateza uruhagarara mu bandi, amajambo aca ibice mu bandi. Ibi byose ndiko ndavuga biri muri Bibiliya, reka ndabibasomere. Ntiriwe mpishije kuko abarundi benshi baremera ijambo ry'Imana. Yesaya igice ca 32 guhera ku murongo wa 5 gushika ku 8 haravuga ngo igipfapfa ntibazoba bakimyita umupfasoni, kandi uwigungirako ntibazoba bakimyita umunyabuntu. Nukuvuga ngo umaze kuba byose ugomba kwikungirako, nukuvuga ngo ntubu kibaye umunyabuntu, nta buntu ufise muri wewe, kuko igipfapfa kivuga ivy'ubupfu, umutima wiwe ugakora ivyo kugabitanya, ngo akore ibihumanya, avuge ibigoramye kuhoraho. Yandi majambo arabesha, ngo akarekerana ushonje inzara, n'ufise inyota akamwima ico kunywa. Abafise inzara yivugira ati abo barahaze sigaho. Kandi ibikoreshwa vy'uwigungirako nibi: kurugutura amatwi mwumvirize ibiranga uwigungirako. Agira akazikira k'ikibi ko kuzikiriza abagorwa n'amagambo y'ibinyoma. Murumva, afise inzikira y'ikibi kandi akoresha ibinyoma, ngo naho hoba umukene afise urubanza. Ivyo ntaco bimurabako, baragukeceza urubanza rwawe rukaribwa, wewe ntaco bimurabako. Voilà, yiraba wenyene gusa, ibindi navyo ugomba urenganye, ugomba ugirente, we ntaco bimubwira. Ariko umunyabuntu, wa muntu afise ubuntu muri we, reka mwumvirize ikimuranga. Imigabo yiwe nukugira ubuntu, kandi uko kugira ubuntu azogushishikara. Voilà, kugira ubuntu, kugirira impuhwe abandi, kugirira imbabazi abandi, kugira umutima usonera, umutima wiyumvira ku bandi. Voilà, kugira umutima w'ubutungane, umutima ubabara abandi bariko bararenganywa, kugira umutima wo gushira hamwe abandi, kugira umutima wo kubona abandi babanya amahoro. Voilà, uwo ni wo mutima w'umunyabuntu, uwo ni wo mutima w'umuntu afise ubuntu, uwo ni wo mutima voilà. Reka tuvuga duti umurundi w'umutima abwirizwa kurangwa n'ivyo bintu byose. Barundi kazi, ubuntu, umutima w'ubuntu niho wanyuranga basogokuru n'abasogokuruza. Bari abanyamahoro, bari barajwe ishinga n'ubutungane, bari abanyempuhwe, bari abanyembabazi, bakorera mu bumwe. Inka iyo yashaye canke ikabutama, warahamagara abantu bakaza bakagufasha, kandi bikagenda neza, bataravye ngurikiriya, ngukorera umugambi uyu, ngupfa hariya. Oya, ivyo ntavyo baraba, bari bafise umutima w'ubuntu. Ugwaje umuntu bahitana inderuzo bakamutwara kwa muganga. Voilà, ubuze umuntu bahitana baragufasha mukabitunganya. Mugabo ubu murazi ivyo bahagararako. Voilà, ahanini ahaga barundi kazi turuhe dupfe nk'abana b'imbeba. Aha nitwosubira kuri izi valeur, aha nitwosubira kuri izi ndangagaciro, aha nitwosubira kuri uwo mutima w'ubumwe, kuri uwo mutima w'ubuntu, kuri uwo mutima wo kugiranira imbabazi. Uwo mutima w'ubukoko aha nitwowikuramwo, uwo mutima
ukugiriranira ikibi, umutima wo gutuzanya, umutima wo gutotezanya, umutima wo kutabana amahoro, ukanezerwa mugenza wawe ariko aramererwa nabi, ukanezerwa mugenza wawe ari mu buhungiro, ukanezerwa mugenza wawe ariko arabaho ubuzima bucafu. Uyu mutima ntiwo tuvamo. Aha none vy'ukuri turi imbere y'Imana ko tuvuga ngo turasenga, ibi byose bikaba bitari muri twebwe. Aha ntimwumva ko tuba turi indyarya? Ntimwumva ko twebwe abarundi twuzuye umutima w'uburyarya? Bibiliya ivuga ngo mubane amahoro n'abandi. Ntimubona ko vy'ukuri turirimba ubumwe butari muri twebwe? Ukuntu abarundi baguma bashwiragirira hana hariya kubera ubuzima bwanse. Ibi bintu mwumva ari normal? Wa mutima w'impuhwe uriho? Bwa buntu buriho? Kwa kwigungirako, kwa kwikumirako vyose, kwa kwikunda birengeje. Nimubona ko ariko kuriko kuri iki bintu? Reka dusubire ku ndangagaciro zacu. Barundi kazi, reka tureke kubindyarya. Suri mu gihugu, suri nyuma y'igihugu, abarundi uburyarya bwaratwuzuye. Umuntu arashobora kukubwira ngo turi kumwe, ibintu birambabaje, mugabo vy'ukuri mutari kumwe. Ivyo bintu bitamubabaje. Voilà. Twambaye urusato rw'intama turingwe. Aha rero tugumye muri ibi bintu, nta hantu na hamwe, nta ntambwe n'imwe Uburundi buzotera tukiri muri ibi bintu. Tuba abanyakuri, tuba abantu b'ubutungane, tuba abantu bari mu bumwe, tuba abantu bagiriranira impuhwe, tuba abantu bahana imbabazi mu vy'ukuri, tuba abantu bagengwa n'ubuntu, abantu bafise ubuntu, tuba abarundi b'umutima koko. Je naravuze nti kubera iyi ngwara yatubangamiye, ngomba ntegure application, dushiremwo agaforumilere kutubazo dukeya duhagaze kuri ibi bintu, kuri zindanga agaciro nababwiye. Umuntu wenyene avyiyandikire, hanyuma vy'ukuri tugire umugwi w'abantu barangwa n'izindanga agaciro navuze, abantu bari hamwe, abantu bari mu bumwe, abantu barajwe ishinga n'ubutungane, abantu bumva bababaye kubera akarenganyo, abantu vy'ukuri bashigikiye ukuri, abantu vy'ukuri bafise umutima w'imbabazi, abantu badafise umushihe, abantu badafise wa mururazi. Nukuvuga ngo iyo application ijemwo abarundi b'umutima, abarundi b'ubuntu, abo bantu mukabona bagiye hamwe, abo nibo bantu bazokiza igihugu c'u Burundi. Ubwo niko ruzoba rubaye urunganwe rw'abarundi rushasha, urunganwe rurangwa n'izo ndangagaciro zose nababwiye. Ndizera ntakekeranya na gatoya ko ukuri kuzotsinda ikinyoma. Uko nari nagombye yuko twibukanya aya majambo y'ubumwe, ubutungane, umurundi w'umutima icarico, umurundi agengwa n'impuhwe icarico, umurundi w'ubuntu icarico, canke umunyabuntu icarico. Ahari ubumwe vyose birashoboka, kuko ubumwe n'inguvu. Leta zunze ubumwe za Amerika zikomeye kw'isi kubera zunze ubumwe, n'amareta 52 yagiye hamwe agira ubumwe. Ubumwe bwa Buraya, voilà, burakomeye kw'isi kubera n'ibihugu vyagiye hamwe vyunga ubumwe. Natwe abarundi tutagiye hamwe ngo tugire bwa bumwe, ngo tugire urunani rudasanzwe ruhagaze kuri za ndangagaciro, naho tuzobaho imyaka 500 nta kintu na kimwe tuzopfa twarashitseko. Uburundi buzosanzara, abarundi basanzare, bumve banezerewe no kuja kuba hanze, Uburundi bumusaka. Raba namwe mu bintu byose turi nyuma, ryabiterambere turi nyuma, mu bintu vy'ubutungane turi nyuma, inzara iri mu kutwica. Murabona yuko baheruka kuvuga yuko abarundi ari bo bantu ba mbere kw'isi bageramiwe n'inzara. None
ibi bintu byose tuzobivamwo gute tutunze bwa bumwe? Voilà, tutabaye abantu b'ubuntu, tutabaye koko abantu b'umutima. Ibi bintu byose mvuze ntibishobora gutahurwa na mwese, ndabizi, kuko hariho abantu zitabaye imbabazi z'Imana, butabaye ubuntu bw'Imana, bitokunda yuko boba bagikira. Hariho abantu baza baragoramye, baza barahetamye, mugabo ijambo ry'Imana, ubuntu bw'Imana burashobora kubakiza. Hariho abantu usanga barapfiriye mu macakubiri, baragondamye buhenu. Hariho abantu usanga urwanko rwarabishe, avuga ati jewe hako nobona naka nopfuma mpfa, nzorinde mpfa ntababariye naka, nzorinde mpfa nasubiye kubona naka mu maso yanje, nzorinde mpfa nasubiye kubona banaka bagarutse. Murumva yuko umuntu amaze kugera kuri urwo rugero atoshobora gutahura ibi bintu. Duca tumuragiza amaboko y'Imana, tukavuga duti Mana, umuntu wewe nyene niwe ushobora kumwihindurira. Mukabona habonetse abantu bahagarara kuri izi ndangagaciro, barangwa n'izi ndangagaciro, bagira iri hangiro ryo kuvuga bati tugomba tugire ubumwe buhagaze kuri izi ndangagaciro, Uburundi buzokira, ndabizi neza, ndabyizeye neza, kandi Uburundi buzoheza bube iparadizo yo kw'isi. Mu kurangiza, wewe ubona hari ubuntu bukituranga mu barongozi baturongoye kino gihe? Urugero rw'ubuntu mubona ngo barungana gute? Urugero rw'izi ndangagaciro navuze ngo barungana gute? Narabwiye nti ukuri ni kumwe, inkuru ntizija mu bwinshi, ukuri ni kumwe kandi kuzokwama kumwe, kandi ukuri kuzokwama gutsinda. Hazogera umunsi tuvuge duti udashigikiye izi ndangagaciro ja ku ruhande, ushigikiye izi ndangagaciro ja kuri ruhande. Hanyuma rero turabe yuko vy'ukuri abantu bashigikiye izi ndangagaciro ari bari bake canke ari bari benshi. Ivyo tusobiraba, kandi nuko nyene bitegerezwa kugenda. Ukuri gutegerezwa gutsinda ikibi vyanka vyakunda. Ntitushobora kuguma tuvuga ngo urumva ngo hariho akagwi k'abantu ngo gafukamye igihugu mu nda, ngo abantu bariko baronona, ngo kagwi gatoya. Voilà, nimba hariho akagwi k'abantu gatoya, okay, abo bantu ntibashobora kuguma bonona Uburundi gushika yaho Uburundi abantu bose babuhunga, gushika yaho ubuzima bunanirana, abarundi bakananizwa. Ibi bintu ntibibaho bagabo, kubera hariho abantu biyegeraniriza ko ivyari kubafasha. Kubera hariho abantu ingendo y'ikinyoma bayigize ubuzima bwa misi yose. Ivyo ntibibaho. Bikanka ko twicara hamwe kugira ngo twigire hamwe ibibazo biduhanamiye, hanyuma tubitorere inyishu, tuvuga ngo turabakirisu, tuvuga ngo turemera Imana. Ivyo bintu bikabura totori. None ico tuzovuga ngo ubwo bukirisu bwacu buhagaze. Je ndabona yuko hashobora kubaho generation ivuga iti ibi bintu vy'ubukirisu vy'uburyarya tubihagarike. Ubwo bukirisu twokwama tuvuga ku munwa gusa butabonekera mu bikorwa, ntimwumva yuko bwoba ari uburyarya? Tuba abakirisu batagira ubuntu, batagira n'akantu na gatoya k'ubuntu muri bo, ivyo bintu birabaho? Oya, je nizera yuko canke nibaza yuko ntahura yuko umukirisu yategerezwa kurangwa n'ubuntu. Ndizera rero ntakekeranya ko umunsi umwe ukuri kuzotsinda ikinyoma. Nuko navuze amajambo menshi, ariko ibi bintu byose nasiguye bitariho ntibishoboka yuko ubumwe bwohaba, kandi ahatari ubumwe hama indyane, ahatari ubumwe nta terambere ripfa ryarahabaye. Umuntu yitwa Albert Einstein niwe yavuze ati iyi si ntiyononekaye kubera abantu bakora ikibi, ahubwo yononekaye kubera hariho abantu babona icokorwa mugabo bakigumira mu gacerere. Voilà.
Uburundi rero ntibwishwe nabo babugirira nabi, ahubwo Uburundi bwishwe nabo bantu bose babona ibirukuri, babona icokorwa ariko bakihorera, voilà, bakigira mu gacerere. Abo rero nibo bononye igihugu, abo nibo bishe igihugu, abo nibo ndyarya za mbere zikomeye. Kuko abo bantu bagize bwa bumwe bakavyura agatima runtu, bakavyura ka gatima k'ubutungane, bakaba abarundi koko b'umutima, voilà, vyose vyosha bigenda neza. Mwibuke kugira subscribe kandi mumenye yuko niyo application iri mu nziriza. Reka twibananize kwa rugendo rero, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.